Yo, ndagarutse ndagarutse kuri episode 25 ntihenze ngira ni episode 25. Karibu tari mushasha, ndakuramukije, umeze gute? Ndazi urazi yuko ibikorwa ari vyinshi kwicana nguma shirako ntiwagire kunyandikira ngaho muri comment umbwire ngene ubibona. Aho ufise ivyitekerezo navyo nyene wandike muri comment, hanyuma tubiyageko twunguranire ubwenge. Ego, akazi n'abanyitwa ni Jimbere Dieudonné, karibu kuri ukuri kwa none podcast, aho twiyagira ukuri kw'inosi turimwo mw'ibi bihe, mbere n'akazoza k'inosi n'ibiriko biraba vy'inosi, ivyahise dushobora kwigako. Rero uri mushasha ntiwagire kugira subscribe, utari mushasha ugire comment, urungikire mugenzi wawe, kandi ntiwibagire gufyonda akarya gakengeri kubera gatuma amavideo, kubera ni menshi nguma nsohora. Ubu ndiko ndahustlinga, ndiko ndaraba ko twokwiza goal y'aba subscriber 5,000 kwa gatandatu, kandi ndibaza vyokunda kandi vyoshoboka. Vyose dushira imbere Imana, nta bundi buryo. Ego, kubera nta muntu utegeka, nta muntu ugira, nturumva ni ku bwigenge bwiwe, ku bugombwe bwiwe kugira subscribing kw'icano. Rero ufyonze n'akarya gakengeri urashobora kubona ibintu bishasha biza biracako, kubera utagize karya kantu hari usanga bigusize. Nuko ndobivuga, ukibaza yuko nta postinze, mugani ndarapostinze. Rero karya gakengeri kagushira mu bintu vya kagushira ku mwanya kugira urabona ibintu bishasha. Rero ntiwagire gufyonda karya gakengeri. Ego, kandi uraba ni video iraba yose, kubera hari ibintu usanga mvuze ugasanga ntavyo ushoboye kumva kubera wace wikatira hakiri kare. Rero ino munsi ni ibintu vyabaye haraheze ngira nk'imisi, mugani si myinshi vyabaye n'abavuga butumwa n'umuvuga yagize ingorane kubera nyene ijambo ry'Imana. Ari nivyo tugomba tuyage ko umuntu yitwa Mo Mali Emmanuel, numu Assyrian. Ibintu vyabaye muri Australia. Rero ntatinze hinge tuganire ku ibintu. Urya uri umuntu yizera, uragomba kenshi na kenshi gutahura abantu bari bo bose, cane mu bijanye ni mu rugendo rw'Imana. Amadini ngena agenda atandukana, nikone n'abantu usanga mu vyumviro batandukanye. Rero umuntu w'Imana mu idini ryo ari ryo ryose, ni vyiza yuko wofata umwanya, aho wofata intumbero yo kuza uratahura umuntu wari we wese, hanyuma ukamwakira nk'uko Imana igomba ko twakira abantu bari bo bose. Mugani ngena amadini agenda aratandukana, usanga kwakira uwundi muntu bitandukanye n'ingene uwundi muntu ashobora kwakira uwo wundi muntu, n'ingene twakirana. Rero icambere na mbere, twese dushira Imana imbere. Kubushira Imana imbere ni ibintu vyiza kandi ibintu bikomeye, kandi abantu bake babikora. N'ababikora hariho abashira Imana imbere, mugani ugasanga ingene bayikurikiraho, ingene bakurikiza ivyo Imana ishaka, sikona mugenzi wawe aho uwundi muntu ashobora kubikurikiza. Ugasanga muriko murashwana aho muharira ku bijanye n'ingene aho ku migenzo mwebwe mukurikirana yo gukurikira Imana, n'abandi ingene bakurikirana n'ingene bakurikirana Imana. Mugani twese turazi ko Imana ari imwe, mugani twese dusenga Imana zitandukanye. Hari ab'Islam, hari aba Christian, hari aba Kristo, hari abasenga aba Buddha, abasenga cane mbona umenga ni ibishushanyo. Hariho n'abadasenga bakibera ngaho nyene. Mugani twese turafise ikintu dushira imbere mu buzima. Twese dushira Imana imbere. Kuba dushira Imana imbere, urumva dukurikiza ivyo ugomba. Mugani kuba amadini atandukanye, urumva ivyo dukurikiza
igomba uca usanga bigenda biratandukana kubera n'amadini usanga atandukanye. Rero ivyo ugasanga biriko birazana ingorane mu bantu. Rero icabaye k'uwo muntu uzenya k'uwo muvugabutumwa nico nyene. Urumva ingene avuga ubutumwa wene ingene abuvuga kubera ari umukristo, hari usanga iyindi dini itabitahura uko. Rero uwo muntu atabitahuye aho yabitahuye ukundi kuntu, akibaza yuko uwo muntu ariko aravuga nabi idini ryiwe, akora ivyo akora. Rero nk'umuntu utazi gutahura uri muri Kristo, urumva aho uri mu buzima nyene busanzwe, mu muntu usanzwe wibereye ngaho, hari uca wibaza yuko igikundi c'uwo muntu aho igikundi uwo muntu yoba yavuyemwo, mw'idini yoba yavuyemwo niko n'abantu bose bameze. Urumva nawe uba uri mu makosa kubera burya umuntu wese ni ku gahanga kiwe, kandi ni vyiza gutahura umuntu wese ku gahanga kiwe utarinze kuraba idini yavuyemwo aho agakundi yavuyemwo, kubera burya abantu baratandukanye. Ico ni ikintu twese ngira dutahura. Rero uwo muntu yitwa uwo muvugabutumwa yitwa Marley Emmanuel, yariko aravuga ubutumwa muri Australia nyene, bariko baravyerekana ku social media. Hanyuma umuntu nyene w'umusore araza, sinzi ko ari umusore, ni umuntu nyene yisumbuye w'umugabo, araza aramucumita imbugita. الدرسن تخوى اشقيلو قمتريشا nta camubayeko catumye ubuzima bwiwe burangira. Mugani icabaye carabaye. Icabaye carabaye. Urumva burya uwo muntu aje akagucumita imbugita, ni ibintu nyene usanga bigoye. Ni ibintu bigoye cane uri umuntu wizera gake. Urumva uvuga ubutumwa, hari uca utangura kwirinda ivyo bintu woba waravuze, ukazobiheba kubivuga kubera ntugomba ko vyosubira kukubako tena. Rero benshi bavuga ngo uwo muntu rero yari mw'idini yo muri Islam ko nuko. Nico gituma bwa mbere ndavuze burya nturabe ngo idini ngo niko n'abantu bose bameze, aho umuntu umwe ngo afise ivyitekerezo, afise imigenzo y'igikundi c'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Oya, mugani ico twotahura nuko burya nyamba jewe nkwirikiriye Imana nawe ugakurikira irya yindi, ngomba yuko utahura ico nkurikira nanje nkatahura ico ukurikira. Burya ugiye kuzuragwanya ivyo mvuga, kandi nawe wizera Imana yawe ko ikomeye, nanje nkizera Imana yanje ko ikomeye, urumva ni hamwe uca usanga hariko haraza ingorane zo gutahurana. Nkibaza none kubera iki wowe ugwanya ivyo mvuga biri mu gitabo ya Bibiliya, mugani nanje singwanya ivyo uvuga biri mu gitabo ico n'ico. Ni kubera ko ngwanya, kandi twese dusenga Imana imwe. Mugani kenshi na kenshi bavuga ngo ati Imana zigenda zirasumbasumbana uko nuko kubera amadini atandukanye. Urumva umuntu wese afise ingene yemera Imana yiwe, aho ngene yumva ivyo Imana yagomvye kuri we uko nuko, aho yagomvye ku bantu bose. Kubera burya idini naho ryoba ari rimwe, urumva umuntu ari rimwe arifata yuko kw'isi nzima abantu bose bakwiye kuba bameze uko. Umukristo afata yuko twese abantu bose kw'isi nzima, umuzungu, umwirabure, umunware, umuntuze, umuntu uwo ari we wese kw'isi nzima akwiye gukurikirana Bibiliya, akwiye gukurikirana vy'Imana yanditse, akwiye gukurikirana Imana yo mw'ijuru, akwiye gukurikirana Yesu. Urumva iyo ni dini imwe. Rero n'uwundi muntu ari mw'idini ya Islam avuga ngo ati burya Imana yanje nayo nyene ni y'ukuri, kandi ngomba ko abantu bose bo kw'isi bakurikira iyo Mana yanje. N'abandi basenga Buddha, basenga ibigirishwamana, bagasenga ibindi bintu, abo nyene bavuga ngo ati Imana niyo nkuru, kandi n'abantu bose kw'isi nzima bakwiye kuyikurikira kubera niyone nkuru. Rero ukaca usanga ingorane nihone ziri.
rero yabura umuntu utahura uri mu idini ni utahure mugenzi wawe nawe agutahure hanyuma dutahurana. Nyamba uriko urakurikira Imana yawe reka nanje nkurikire iyiwanje hanyuma tuzogera iyo twese turiko turagenda. Mugani twese turazi ko atari uko bimeze kubera ivyanditswe bivuga nyene ko urumva Imana nyamba ari imwe mpaka twese tuzotahure aho tuje ku murongo umwe hanyuma mugenzi wawe akire nawe ukire. Mugani usanga ingorane ziriko ziraza ukasanga ni nk'ivyo vyabaye kuwo muvugabutumwa yagize iyo sanganya kuba ariko aravuga ngo ati burya ngo abantu basenga uku nuku iryo Mana bakurikira siyo aho uko nuko je sindi umuvugabutumwa aho sinzi ibintu vyinshi bijanye n'Imana. Mugani ivyo nzi nivyo Imana yagombye ko menya, ivyo ntahura mu buzima nivyo Imana yagombye ko ntahura, aho ngereza niho yagombye ko ngereza. Rero uko nuko ugaca usanga uwundi muntu siko avyumvise nk'uko uri kuragwanya we. Mugani ntuburi kuragwanya we, uburi kuravuga ubutumwa wewe uri kurakurikirana. Nemvuga ibintu biri muri Bibiliya ugasanga Bibiliya yawe au igitabo cawe sindiko navuga ngo ati ngo abislamu gusa, ndiko ndavuga abantu bari bo bose amadini yari yose, ugasanga ariko avuga ibindi bintu bitandukanye n'ivyo mvuga hanyuma ugasanga ivyo wanje biriko biravuga ivyo wawe mugani bivuga mu bundi buryo. Urumva ucumenye nyene ndiko ndakwataka wewe mugana handi ho ndiko ndavuga gusa ivyanditswe ivyo ndumva ivyo mbona aho ivyo ntahura. Nuwo muvuga butumwa nawe nyene kone avuga ubwo butumwa havuga nkuko vyanditse nkuko yabisomye nkuko abitahura. Mugani urumva ko turi abantu tubitahura ukundi kuntu ukasanga avyumvise nkuko ariko aravuga wewe ariko arataka uwo muntu hanyuma uwo muntu nawe kacagira akantu nyene ko kumugirira nabi. Burya Imana yari yose ndizera n'Imana ndiko ndavuga ku muntu asenga Imana kubera twese dusenga Imana zitandukanye. Ndizera ni Imana itagomba yuko wogirira nabi mugenzi wawe. Nyamba ukurikirana Imana igomba yuko wogirira nabi mugenzi wawe, iyo si Imana nyakuri uri kurakurikira. Kubera Imana igomba ko twese tuba mu rukundo, tutezanye imbere, tukundana, tuba mu mahoro. Rero umaze kugwanya ivyo Imana yawe ikabivuga ukundi kuntu urumva n'ingorane kuri wewe ni kuyo Mana buri kurakwirikirana. Ndabaye amakuru yabaye muri Australia umuntu ameze neza, umuntu arashima Imana ko ta bintu birebire vyamubayeko mugani vyaramubayeko, kandi ndumva yuko naho bari bamukoreye kaje kantu yagumye hubwa musengera nyamuntu yamukoreye ako kantu. Urumva izo n'inkombe zidasanzwe kubera burya umuntu aje akagucumita biragoye ko tangura kumusengera ukumuvuga Mana mubabarira uko nuko mwako kanya aka video karaka gusa ico nyene ngomba ko twese totahura nuko twese ko turi mu madini atandukanye ni gutahurana kumvikana tukagirira ubumenyi hamwe ego kubera naho bitandukanye byose nibimwe kubera dukurikira Imana imwe. Nta nyene kwera umuntu yavuga wokuramo kubera ibindi byose bishobora kuba mu buzima n'ibintu nyene usanga vyaranditswe bidashobora guhinduka. Hari ibintu Imana yandice naho wogenza gute bitazohinduka. Kandi ngira ibitabo byose abantu bose bo kwisi bakurikirana amadini atandukanye barazi yuko hariho umuhero, hari ibintu bizohera, hari ibintu bizoza. Revyo ibintu vyaranditswe biriho. Revyo ibintu biriho urumva nta kubihindura, biza buke mpaka bigazoshika. Rero rimwe na rimwe umuntu ni gutahura ingendo turimwo niyo turiko turaja hanyuma akabona ibintu biriko biraba agafata ingingo akwiye gufata mu buzima bwiwe. Ego rero ubagire kugira subscribe fyonde nakaja gakengeri kubera bishasha vyama vyashitse kwicano kandi vyiza. Tunguranira ubwenge muri comment ukamentinge kandi urungikire mugenzi wawe yintuze nawe nyashobora kumenya ukuri aho kuri. Tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.
Amen.